Mwaramutse kuwamaze igihe munkwirikira ndamaze gukora amavideo atari make kuri Petero Buyoya, Major Pierre Buyoya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Bo jewe nkavuga yuko yari umuntu yangoye gutahura, umuntu novuga enigmatique dushize mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Donc udashobora wibaje uti ibintu yabikoreye iki, udashobora kubitahura. Bon, ko yakubise kudetabagaza ivyo sinobimenya mugabo muri ico gihe bakubitana amakudeta ico bapfuye nabagaza sindakizi. Umuntu amubwiye ati we nuzuyikubite bamugire president de la République sinokimenya mugabo ico ndakirengana. Ariko ubu niho usubira kubiraba kandi abimenye vuba. Petero Buyoya agishitse inyuma ya Ntega na Marangara yatanguje ngo umugambi w'ubumwe bw'abarundi. Ico gihe aca nabikora umwe aho yari aherereye mu nzego z'igihugu. Numva ngo yagize ngo abaminisitiri 22 ngo 11 b'abahutu 11 b'abatutsi. Ivyo nta muntu yabimusavye. Urana ko abo badede bakora ko bariko bubahiriza amasezerano y'Arusha. Wewe yaravyibwirije ati kumbure iyi niyo ari kuntu nerekanye ko ndiko nzana ubumwe bw'abarundi. Yarashiye kugumizaho cyo no kwita statiko cyangwa status quo, nta muntu umwe yabimusavye. Mbo umenga harimo abantu bamwandikiye ikete nyuma Ntega Marangara me ikete abanyeshuri kuri kaminuza, qu'est-ce que ça veut dire? Nta muntu barafite ngo bamugondoza ngo bumfatire ibihano ibintu nk'ivyo. Hanyuma ivyo twene twabiromaraka cyane na nkiri mutoyi pana muto cyane mugabo abashikiranganje batari bake ko ngoma yiwe nenda bazi. Hamo kwanza mushikiranganje w'intebe canke wa mbere ujya adresse wo mana n'umuntu yaza kwa kihari umuntu w'intungane cyane umugabo w'umushinga ntahe sinokubesha. Hariho uwo ubutunzi yagiye cya leta ijana nibigira nanyene bavuga ko ari incabwenge n'abandi batari bake. Hanyuma ivyo biheze abari we yemera multipartisme, imigambwe myinshi. Ego nivyo baravuga ngo hariho ngo Dogore ngo inama yabaye sepa ngo ikoreshejwe na Dogore ngo Labor ngo atekeca François Mitterrand sigituma nkunza kuva Dogore. François Mitterrand ngo babwira ngo nimutanguze ngo multipartisme na demokrasi ahantu ngo Labor. Mugabo aba president benshi bajya babongo bande nta nabamwe bigeze basanga ubutegetsi cyangwa bimana imigambo myinshi aho hafi bamo butu Havyarimana bose bari muri francophonie. They didn't care. Mugabo Buyoya niho sinobeshera ngo niyo Labor kubera iki abandi navyo bakoze we yaraje arabikora arashira imigambo myinshi. Frodebu arayemerera. Kuri Frodebu rero je niho novuga ubudikure niho nobusevani. Frodebu yandadaye pana Frodebu nyakuri yubu ikintu byashikiye akaga kashikiye Frodebu basha abantu twagira ngo nabagabo none ubirirwa barajyana nk'ubuntu uzeye ndiko ndavuga iki. Frodebu rero ndadaye baramuretse ariyamamaza. Donge ukuntu yiyamamura atukana ngo iyo nkorona ngo Karimi uzogira amanyamatu uzomuboha. Kandi ndadaye nta musirikare numwe rudende yarafise, not one. Hafise abahutu ba bodyguard biwe ba biceps n'ivyo mugabo nta numwe yarafise na pistolet. Urumva? Donc nta kintu na kimwe cagondoza Buyoya ko areka ndadaye ngo yitoze yiyamamaze. Yarashoye kumuburagiza nkuko ubona abadede baburagiza imigambo yo muri opposition. Yarashoye no kuvuga ati Frodebu ntituwemeye bamurarindiriye. Mugara mureka ariyamamaza no mu Rutovu ari kuri fefe ya Buyoya. Yaragiye ndadaye kwiyamamaza agiye nta muntu yamutegereye, nta bajerere bari bahari ngo bababuze. Baraje babahutu bose bo mu Ruringanizo bo mu Nyabucokwe bikajondi bahehe baraza. Hanyuma umuntu we gusa Polidoro yari directeur w'iyo shure nivyo bavuga jewe twe twari muri internet twasohotse ngo niwe yagiye kwibarabara ngo azarababwira ngo none ko babemera ibirato ko batarabibaha ngo akada ngo nabwira atafite mwaduhaye bamutera akagere urabazi. Okay, tuko tete nk'abantu mw'abanyabucoko n'abanyaruringanizo mvuge ngo ndiko ndabasuzugura.
bo hanyuma araheza haragira igihe cyo kwitoza ico gihembe asha guverineri aje kwishure atubwira murabona mutore Buyoya umwe n'amahoro bla 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 arigendera agiye Polidoro atuma ko abanyeshuri bakeyi muri internat abahungu bitwa ba Madengo ba Nehemi abantu nyene bari bakuze muri supérieur surtout arababwira ati murabona igihugu cy'ubundi kiragoye urabona nawe wacabanje kumunanira sinzi ko Polidoro yavuga murabona yuko nawe nyene ntega marangara byamunyuzuye mutore Ndadaye mutore Buyoya wewe afite experience ntimutore Ndadaye ngo nuko ari umuhutu kwanza ivyo vy'ubuhutu ndababwiye we sha Nehemiya urazi ko nagukuye kuri gacanga kubera ukina umupira neza kandi nzi neza ko uri umuhutu sinzi ko Nehemiya kihari Sali Nehemiya yarakina umupira neza basket ate mu Rutovu hari ukuntu babonye umuntu akina basket neza bagenda bakamwiba wakamugura sorovu nkuko amatimu yasokagura abantu ntibamugura bamuha ikibanza ngo wige hano anyway ivyo biti kwehwe amatora araba Ndadaye baramureka aratsinda encore une fois amatora Buyoya yashoboye kuyiba inzira nyinshi urako hadafite inzira nyinshi biba mu matora gutorera umuntu gutega itsure guhindura amakarata byose nta kimwe yakoze barayadeklara nawe ushobora kwibira amatora abantu benshi amatora aheze baraba bakana batsinze bakaje bati bon reka tuvuge ko amatora yapfuye nabi cyane tuvuge ko Jena yatsinze tuce tubigeza ngaho yarashoboye kugira ibintu byinshi bishoboka Terasi Sunguruza bari kuvugana ati bon Jean Terasi urabona aba bahizi nta n'umuheto bafise nitwakibima badokoze iki en effet nta kintu na kimwe bari kubakoza bakivuga ati okay amatora agenze uko yagenze musubira kuvyo mwahora ko agatekaho kamye abasirikare Mugabe akaduza umutwe nta muntu yakuduza umutwe mu vyo kuri kubera nta bubasha Frodebu yari ifise bwuko yoduza umutwe à l'époque donc anumvuga ni Buyoya ivyo bintu byose yabigiriye iki hanyuma aramureka aragetindira aba president now abantu benshi bavuga ngo Buyoya ngo niwe yishe Ndadaye je personnellement bon si on arindi gihe bica Ndadaye igihe bapanga kumwica si on arindi mugabo je personnellement naza ko Buyoya atari we yishe Ndadaye kuko je mvuga ko Buyoya yaronse opportunity nyinshi cyane zo kumwica cyane zo kumuburagiza mugabo ntiyamuburagiza haraje avuga ngo nongo yayizeye ko azotsinda amatora no ku munsi w'amatora w'amabarura bari kuyaharura abo badede uwo kwibesha ngo aratsinze ku munsi wo kuyaharura bamuretse ngo hashike bosubira akavuga ati mafu uzotutwagitufashe no muheto natuzugi ndakurahiye donc ku munsi w'amatora harimo aba president benshi muri Afrika babona batsinzwe bagaca babibouleversa baba ngo bwakubwira urujya rwego rushinzwe amatora ati hindurwe ko twe twatsinze cyangwa amatora turayafuse harabaye amantricheri yari afise mille moyens yo kumuburagiza n'igihe amatora et d'ailleurs yari kuvuga uko nyine yavuga ati bon amatora turayafuse n'importe quoi Frodebu gacizuza umutwe bakaja mu ibarabara hanyuma bagaca barondera umusnipers w'imbonerakure w'umujerere ico gihe basashe ntibabwa akamurasa yave moyen hari uburyo bwinshi bwuko Buyoya akuramo Ndadaye physiquement et politiquement imbere yuko aba president kubera mukuye amaze kuba president umva ko bica bikomera kitwa coup d'état ibintu nk'ivyo mugaba mukuye atari president c'est un autre imbécile do Kamenge cyamu cabikomago bakuyemwo sans suite iyo ni opinion wanje encore ya majambo imbécile do Kamenge nayo mvanye ngo niko ngo yavuze anyway bon rero uvuze ati niwe yamwishe none ujya munsi wa coup d'état ikibazo kimwe mfise est-ce que buyagize mu ruhare ruhe niwe yari commanditaire yari hejuru ya bose ninde bagire president et surtout babujijwe n'iki kugifata nta kintu nakimwe cyari kuza kudeta Buyoya yakose kudeta bagaza yari umusirikare afise abasirikare muri ministere ziwe yari kunanirwa kudeta umusivile adafise urusoro rumwe nta nko imwe rudende Ndadaye yaravise nta nimwe okay
n'abasoda bamucungera naso yagiye atoragura hirya no hino abo barukindikiza n'ibiki na defense nawe sinaho yarari arepo umunsi bamukura mugabo nta defense bari kumena contre buyavuze ati je ngo ngiye gukuraho donc ngiye gukuraho Ndadaye donc ndi kubaza est-ce que Buyoya niba yari yateguye kudeta yabujijwemo n'iki hagira umuntu ambwira icatumye itaba consome mukimbwire je naco nzi kiniyoniri bo ivyo bitihwe hanyuma ku batazi ingene vyagenze inyuma yaho bajya mu gouvernement de transition bashiraho Ntaryamira mwikira mu Rwanda ikanombe haraza haja ko ntuzeye Sylvestre Ntibantunganya mu gihe cy'akajagagate ko kangana kubera Sylvestre Ntibantunganya yatwagiye kigoye kubera hari abamakizara bamwishamba benshi bagiye bonkoka kuri Frodebo harimo na Nyangoma bariwe yatwara CNDD à l'époque Nyangoma nawe yari mu CNDD d'Hono hanyuma ku rundi ruhande ntuzeye Ntaryamira plutôt Sylvestre Ntibantunganya akitwa commandant suprême des armées ya Bikomago yari chef d'état-major kwa tamuzi nawe chef d'état-major des armées burundaises bon sinzi gihe filme sinzoyiheba Alias Kagaju yari yabaye ministre de défense ngo c'était à l'époque donc nuva ko abo bere bakumbandita igisirikare ko en fait Ntibantunganya atajambo na rimwe yari afise avuga ku kintu ca gisirikare so nigihe rero batakuvuga ngo abasenda atakugwana bavuze ngo banegocie bavuga ati twe ntitunegocia niyo leta y'u Burundi nta nkoho bafise nta musoda afise Ntibantunganya is toothless namenya vise twe tuzoganira n'igisirikare ca Bikomago umvuge cyo ba problème en fait igisirikare cyo kuja kuganira n'igisirikare gifise commandant suprême leta niganira n'indi leta igisirikare ça fait partie plutôt ganira nabo ba makizara anyway donc Ntibantunganya yari muri situation aho abaseda bigira ko bishakiye aho abamakizara bagiye ivyo bishakiye nabakaganza kuvuga amajambo gusa yari umuntu wa discours gusa n'amanama ibintu bitari bifise impact niko novuga Bo amatwa nsumira ngo babara mubabwiye babonye ko bitanguye kugorana ibujumbura karakajagari hari amagrupe y'abatutsi sanze keshe sande fete ndagutakiye aparamani amagrupe y'abatumu za Kamenge mugabo surtout amagrupe y'abatutsi niyo ya contre la majorité de la capitale bicu washatse bakizo washatse abamakizare amajote y'abahutu nabo bari ko barayebaye bahijya bica hariya bo abasirikare naho nyene uva ko bari éparpillés à l'intérieur du pays uwo bashatse baramutora karakajagari en fait à l'époque ya Ntibantunganya j'étais là nari mfise nk'imyaka 20 peut-être 19 I don't remember anyway nari nkuze kameme narabibona amajambo nayumva magana ntangana nagize kuja mu nama yiwe inene case yari umuntu uvuga toothless igihe kigoye cyane hanyuma rero nibwo ntuzeye umva bakagaje ngo bamupropose ngo have aranka navyo namenye kabisa muga aramenya yuko kudeta yabaye préparer samuhawe igihe yaravuye ibugendana abasende David bahateye bica abatutsi bari mu nkambi y'impunzi y'Ibugendana y'abadeplacer sindamenya exactement impamvu je sinzi bijya bintu cyo babikora sinzi ko kwari kugira batera ubwoba Bikomago ati natwe turafise inguvu sinzi ko ari nk'umuntu yabavukayo akavuga ati kanje kwihora I didn't understand icyanke ko ariko geri yazigwana ntibombaza ya system sindahitahura yuko aho kwataka ikambu kaje kwataka abasivile mugabo bon anyway ntabwo ndi umusirikare kumbura afite strategy wabo so Ntibantunganya agiyeyo bamutera ngo amazirantoki bamutera ivyondo bamutera amase y'inka nayo nyine amazirantoki oya amase y'inka barayakora mu ntabwo aronzirantoki anyway hanyuma ntiba okay izi ni opinions wanje ivyo nabibonye n'amaso y'uwanje with my own eyes okay nubwo ari opinion okay samwe yabamuteye amazirantoki mugo nari inkuze sinari Bugendana mugo nari inkuze ndabidaze ko vyabaye ko bamuteye things nayo navyivuga mu gitabo things nabwo amazirantoki ibintu bamuteye hanyuma Ntibantunganya arakadira ngo security yo ngo bakumenyarara any case nakubwiye ko afite ntabwo ya control system of security so Ntibantunganya cika Ibijumbura aramenya ko bigira bihashushe arahunga aja muri ambassade ya USA ndibaza hanyuma kagajo cya kwiradiyo ati Ntibantunganya yatanze imihoho sort of none ubu Major Petero Buyoya wagiye kuba president bo ijoke cyangwa anecdote sinzi ko story yabaye kagajo agiye kwa se wiwe kumuramutsa vyanda avuga ati ariko mwana warabonye
umuhizi aja guhiga agafata impongo akayica agaca ahereza undi muhizi agatahana donc ati wewe wagifashe kutakudeta ucugiye Buyoya ari wogifashe anyway nsize gituma yagiye Buyoya cabuciwe kandi ari we yari yica impongo I don't know. Et puis Buyoya novuga ibyo bita mu Congereza coming out of the woodwork. Buyoya yaje from nowhere. Kuva Buyoya kuva atanze igihugu muri novuga sinzi ko ari muri July cyangwa September antuka atanze igihugu umwaka prior yaciye azimira donc imbere yuko Buca Ndadaye yaciye azimira nta sinde namumva nta discours ntaki nothing nivyo babone nivyo Buca Ndadaye ntawuzi yari yanavuga ngo muri America mugabo ntigeze avuga ikintu twari tumva zutse ngo president Buyoya ngo nagiye kuba president ati ubona wavuye besha ahubwo bavuga nkabagaza ko bagaza nawe yari mu ntabashuhagiza abajene hagiye Bujumbura but in any case so Buyoya caragaruka kimwe kuri kudeta ya Buyoya nta maraso yasesetse nta muntu yishe kandi inyuma yaho nuvuga ko igisagara cyaci gitangura kuba nyabagendwa ish okay yaragabanuye abo basore bari mu gisagara baza baragira hari n'abavuga ngo yaba yirukanya bagenda mu Buganda ibintu nk'ivyo bo rero mu nyuma aratinda remera ama négociation après un temps ngaca nimva kandi yemeye ama négociation gute kuvuga tugeshe kuri abo basendede umunsi batangura rebellion ukadura tera udusoro hirya no hino wice uduhutu tune dutanu dutuzino tutataria they wouldn't care at all okay ushogenda ugafata Bujumbura bakaduga bakagarira Igitega ukagenda ugafata Muramvya ugafata Karusi ugafata na Rutovu umugabo kabasigaza kajya gace Igitega bo kagariramwo ntibogenda banegosie kiretse ushitse mu rugo rwabo mugabo we yatanga ku negosia batarafata n'intara nimwe na commune n'agatumba kamwe bararasa udusoro hajya bagaca biruka bakaza bagaca biruka mugabo mu negosia ngaca nibaza yemereke ayo ma négociation. Et d'ailleurs abantu baba recalcitrants abo bita batutsizant sinon nabivuze abaspertutsi bavuga ko Buyoya ahubwo yari umuhutu Buyoya n'umuhutu yarajyaye umuhutu Ndadaye bagiye kukimwaka mu nyuma aragaruka aragifata subira giha abahutu kandi aba basendefted mwene wabo niko bavuga narakoze video inakoze video un jour umuntu akarabivuga anyway mugabo nshaka kuvuga ko jewe ntaratahura exactement igituma yabonera kumenga no politicien modéré bo abantu bagiye barfa ku Buyoya vyarabaye barapfuye benshi cyane to be honest Buyoya wa kabiri Buyoya wa mbere novuga ko yari peaceful Buyoya wa mbere umuntu yombesha mu 86 canke 7 gushika mu 93 ukuyemo ntega marangara no ko yabaye insida iyo bite ngo baptism in a fire nayo nyine bavuga ko abantu benshi bishwe ngo bari abantu bavuye Igitega ujya commando deuxième bataillon mugande kwa Igitega bajya Berevere hajya Igitega sinzi cyo ko ya commando na Maregarege quelque chose mugabo yatumye undi mu officier kuhumuriza ruguru mugacashikana ngo akora amarorego ivyo nivyo bamwagiriza ariko ibisigaye hagiye parpatugeze gutera Kamenge za Cibitoki komsa mugabo Buyoya nta represailles yakoze yara control situation hari abapolisi arafata hirya no hino binyegeje mu mihana y'abantu yaza akamukura wenyene abantu akabareka amahoro nabo banakajana muri prison bose yarabafunze ntabo yishe bagiye gupfungurwa na Ndadaye probablement nimba ntuzeye ironie du sort nimba safisha ya nkuru nziza tabahitanye ubu baracari bazima ça c'est très ironique si vous voulez. Voilà donc nico je mvuga nti I haven't understood sindatahura exactement ukuntu Buyoya yagenda raseda terrain kandi yaragifise agatsi ko kwihagarara ko aba president benshi bo muri Afrika ibintu yakoze Buyoya navyo bari gukora banegosia aruko ibintu vyageze amazi yarenze inkombe kandi nta numwe yigera yemera ko yatsinzwe amatora muri Afrika never ever muri Afrika francophone surtout aba president bacu b'abasirikare they never give up. Bon nuko jewe ronda mubona personnellement nkuko nabivuze I don't understand exactement sindamenye impamvu iriya canke iriya bo kwari umuhutu come on dudes come on bo hanyuma ibisigaye ko mbigaciye njaye ndaziye donc sindabimenya ko ari wese Ndadaye cyo nagakunda kavuga ko personnellement mu rubanza rwanje muri sentare wanje ico cyana kimukuyeko sawa mugira umunsi mwiza bye bye.